babonye yuko ugomba kubateza ibibazo baca bakwica nkuko bishe ale mukurarinda twebwe urigero ubona umutegetsi numwe haguruka akavuga ati genda mukora ibi nibi twe turaba patriote ndoshake ndabizire imyaka kwa gasore yari afise ndanamaze kuyirenza imyaka Yesu yari afise niyo mfise uravyumva naho no bambwe ubu ntangorane hari abantu bari bazi yuko ari bo bonyene bashobora gutwara hari abantu bonyene bari bazi yuko ari bo bashobora kubabesha amakuru hari abantu bonyene umva hari abantu bari bazi yuko utuntu twose ari bo gusa ari bo kuba ba influencer ari bo boja ku mapancarte hari bo boja ku ma television uravyumva ariko basanga yikunda bari bazi yuko hari n'abandi bibaze ko ari bo bonyene bafise ijambo naho ucubona faiblesse yabo bagira baragerageje barayikomeza ukuntu aho usanga nakubwiye ko bakusanga bakora muri za Facebook bakora muri za Google zande nibo bafasha guverinoma yabo gusinyara mugabe ivyo ko twamaze kubimenya natubwo turagishikana muri guverinoma komsa nabo ni kigikurikirana ico kintu none ndagyandike mu urutubagwe mu rutubagwe niko yitwa ni Google urabona direct ima mafoto ya Jeannette Kagame nka kano kazi nako nyene warukazi ko Premier Dame mu Rwanda yitwa mu rutubagwe waruka telefone umuntu wese afite telefone ngani yandike kuri Google yandika ati mu rutubagwe uko nyene bagwe mu rutubagwe wiwe kwibasira gutuka Premier Dame ukamuremera ibintu byo kumucyoza sinzi kwigeze kubona video nigeze gukora ya Premier Dame ndamusigura wariwe ego ugiye n'umugwanyi ubya ntakibazo tufite ujya bige ntacyo bimubwira ndabitse ujya n'umugwanyi arazi neza yuko mu ntambara ibigomba guca intege umuntu arazi iyo bizanana biga arabizi neza ujya n'umugwanyi kabisa ujya n'umudemobilize numugwanyi inko yarayifashe arazi neza yuko ku rugamba habaho ibintu biba bigomba gusamaza umuntu akaragwana ari mu rugamba gwiterambere sivyo ndamubwira ati namba ukeneye ineza ku Rwanda namba ukeneye namubwiye uko nyene muri ayo majambo amaudio ndafise nga ndabakora ari mwibari namubwiye ati namba ukeneye ineza ku Rwanda eka ndaziplaying cyese nkunda guplayinga cyane amaudio je numvise ariko avuga ko adashobora kuyaplayinga wewe nashobora kuyaplayinga kubera azi neza yuko ariko ndamuha warning n'ibintu eka ndakahindukira akaja avuga ko ari mugenzi wawe ngo reka anyemera dusangiye iki je nawe ni just kugira ngo urumva yaje narakimwe dusangiye nawe je namubwiye ati niko kwimenyereza nimero yiwe ngiyi ndayikuye kuri ntuze nkayi plus de 50 682 352 332 sivyo urabona erando nki amalinki udio namuro nki ngiyi ya mbere Ega jesikizo wa mipango Sureka hizo content Wala, hizo content ukazibanda Urabizi yuko Jeannette babita mu rutubagwe Urazi ukora umwana wacu nga amateka yose turayazi Iyi niyo audio mbe namuronga iki Urabyo nubu shaka uje kuri internet wandike je namubwiye ati urazi nandika aha mu rutubagwe ikiza direct mu rutubagwe urana amafoto bamana yandi ya Jeannette Kagame nanditse nde nabonye ko kamera yari yazimye reka ndabisubiramo ndanavyugara ni audio nakubwiye ni nyene namurongikiye je namubwiye ati urazi d'abord amakuru ya mu rutubagwe turayazi turayafise ngaha yego none twebwe ntidupfa kuyavuga kubera ko oya nizina giwe none ndagyandike mu rutubagwe mu rutubagwe niko yitwa ni Google urabona direct
Yeah. impa amafoto ya Jeannette Kagame. Namubwiye ati amakuru yiwe yose turayahatse. Yeah, turayafise ngaho. Jewe reka ndakubwize ukuri. Urabyo? Sinoprenga ko harimo imiziki nase ko copyright yo kugiramo ngaho. Yeah, nta kibazo. Kora ninde mwibare. Yeah. Ndamubwira ati namba ushaka amahoro ati abanyarwanda urazi yuko babonye yuko ugomba kubateza ibibazo baca bakwica nkuko bishe ale mukurarinda n'abandi ati rero ntibaze ngo uri muri Amerika bazogusanga yo banakwicireyo. Urabyumva? Ni kubera ikibazo ugomba uteza u Rwanda kubera umunwa wawe. Uri kubera uno munsi abarundi bagashira hanze ivya première dame u Rwanda ari wewe ubisomborokeje ntimuzoze kwiriza ngo bariko baravuga. Ubwa mbere baratanguye baradutukira umukuru w'igihugu baratuka ego vraiment imbwa zanye ndazibwira ati fata batanguye kwiriza gushika aba generale bakaja ngaho twebwe urigero ubona umutegetsi numwe haguruka akavuga ati genda mukora ibi nibi nibi twa turaba patriote ndoshake ndabizire. Sivyo? Kuko imyaka kwa gasore yari afise ndanamaze kuyirenza. Imyaka Yesu yari afise niyo mfise. Uravyumva? Naho no bambwa ubu nta ngorane. Mugabo mpe nzi neza yuko noba mfuye igihugu hari ico nagifashije. Sivyo? Jewe narigishijwe. Jewe ndi muri baba sore. Bigishwa na Petero Nkurunziza. Nabonye muri video yerekana profile yanje. Yego, yemwe byose kuri profile yanje ariko ndenande. Hariko wowe na President Nkurunziza. Undi bega nindi. Na Fizo. Yego. Abantu batatu. Yeah. Kandi izo foto abo bantu kwari batatu. Haga c'est pas pour ya foto jana yekora kuri profile. Ariko vraiment baze ni imyaka imane. Ya foto ya foto itariki 21 z'ukwindi mu 2018 hajya mu Nyakabiga kuri school. Ijya foto nibaza ko ijya foto ya foto we Nyakugendera Nkurunziza aje kutwigisha umuntu yitwa Bihome. Yego. Uno musirira abarundi bose ubu turugomba kuba babihome. Bihome yemeye gupfa kugira umwami baje kurondera umwami bamwishe hama Bihuma bari waje imbere. Uri kurabona rero umuntu ko Nkurunziza yaka yatwigisha ico bita umutwe. Isamaki wiciye niko yatwigisha. Umuntu bamuciye umutwe nifye cyo kimwe no kuguru cyo kimwe no kuboko. Umutwe w'igihugu hari umuryango wa nyine umukuru w'igihugu, hari umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe. Jewe ubwa mbere umva ibyo Rwanda nyene byagenze ubone ibisawu. Oya ubarabonye yuko ibindi byose byanse ubu rero bamuhaye deal yo bamuhaye deal yo gucyoza umukuru w'igihugu. Ajya madiri ndayazi ingene akogwa ndabizi. Uwa akazi Jayskizo Mipango ni nawe akazi Chimamanda Moses ni wa akazi n'abandi. Ariko jewe ndafise nimero yo mu Rwanda yigeze kundondera. Sibyo? Basha hunkoresha ibintu mwene ivyo. Warigeze kwivuga mu higaniro ndavyibutse. Yego. Ni +1 207 281 2084. +1 207 281 2084. Wana muntu yako uzizi arazi mwenezo. Soma message yanyandikiye. Yitwa nde? Yitwa
Gael soma message yandikiye. Hello Semavumba makuru umugenzi Olivier yampaye nimero yanyu nashaka dupange business. Bonjour mwene wacu nta bindi mbona. Nta message ubona yafuse wenyene. Yarayifuse. Haro message ifuse. Sawa rero. Coach Gael gatuze. None nimero si yonyene. Ntayonzi je nimero yiwe. Nayivuze nga yandika urabe. Isigura ngo iyo business urumva bobo nta entertainment baho. Ni business. Bavita di business. jewe nzi neza icari cy'igihugu. Hari ubuswa jewe ntajamo. Hari ubwa jewe ntajamo. Urabyo? Kandi ndavye intera bino bintu biriko birafata. Hari ubuvuba. Ari muri 2024 muri Novembre madame yarasigaje 2 semaines ngo avyare. Yeke na propose ati mbire icyo usaba icyo ukeneye cyose. Ndurira Kigali. Upange deal. Ico kintu jeje ntware Kigali ni cyane. No kuvuga ngo nabo niba nagusanga aho uwo ushaka. Wowe basange. Ndabasanga Kigali. Upange business. Sawa. Urabyumva? N'abantu benshi nga hanze amaze kuronderwa n'amanimero yo hanze. Baba propose ama $5,000. Iyo umuntu agize umunoho w'ivyisi acahemuka. Ashahoboka. Igihugu rero soko. Urabyumva? Niyo mpamvu namuhaye warning je skills wa mipango. Namubwiye ati ivyo muri mwo ndabizi. Aba bahemba ndabazi. Sibyo? Namubwiye ati aha rero mugeze ku isimbo ry'inuma kubera mugiye kwataka ibidakogwako. Je namusanze inbox. Tukajewe tukanera intangorane. Tukapatriote ntangorane. Kubera bajye barakwihereza. Murahana. Mugabo ugiye kwa premier dame. Son excellence president de la République abo ntibavugwa mu izina. Rekana n'ivyo bintu. Ni ubu rero kubera tubona ivyo amasi misi barimwo. Ubu Barundi nabo baguma bahaguruke. Batakabi wabo. Kubera bobo bafise inguvu nke urazi yuko ikintu cyambere baca bakora bama bacatangura kwiriza. Umuntu wa mbere bazotangura gukuramwo ni wewe. Abarundi turi baki. Bagwanira kuri zino mbuga. Mugabo kubera twebwe tugwanisha ukuri n'amapreuve aboneka. Wowe ufise ikinyoma vyo kugora kukimarana igihe. Urashobora kubesha uno munsi bikarengana. Gacamo. Ejo kabesha bigasawa. Muga mushigera yatubika kwanye. Nazo ngano Rwanda ruko rurabamwo uno munsi. Kuradandaje ububeshi. Uramu bubeshi uno munsi ukuri kuri ko kurabegera. Uno munsi rero bagace bagomba kuza gusamaza abarundi bariko barahangana n'iterambere. Tuzi ibibazo dufise n'ingene tuko turabironderera umuti ibibazo byazo. Urabyumva? Bagace bagomba kuza kudestabiliza abantu bari mu rugamba rw'iterambere. Kandi aho batagiriye n'isoni reka mvuge gutyo bakumva bohera vraiment ku nzego zo hejuru izo twese twubaha kabisa. Ico no babwira cyo nuko ntage n'isoni kumureka arabivuga. Ico no babwira gusa nuko abarundi tugira indero sivyo? Nakweretse honyene urumva jeje sino namubwiye ati ukuri twebwe dufise kuri famille présidentielle y'u Rwanda. Nukuri kwa tuvuga kuba rukuri dufise. Yego. Vyo babaza abanyarwanda kubera izi mbuga burya hari ikintu batazi. Izi mbuga nta limite zigira. Bo barafise izo nguvu zabo, barafise ukuntu babishiramo amafaranga, hamwe usanga bafise ama email y'ama premium ku buryo bo barasinyara handaza ama YouTube menshi yamaze kugaza nga ama monetization bakagira. Yego vraiment. Byinshi ndazizi nga mugabo nta ngorane. Sivyo? Bobo maybe barafise n'abakozi bakora muri za Google zande bari yarangije barabenseramwo. Urabyumva? Mugabe byo ntaco bitutwaye. Urabyumva? Kujye bafise diaspora. Peut-être diaspora yacu y'abarundi hari aba diaspora bafise umutima ku Burundi bataramenya exactement ibibazo ivyo ari byo duhura nabyo. Dufise. Uburundi ni igihugu. Iyi kibazo
ejo hirya y'ejo kiraba ikibazo cy'igihugu. Nyine cyo mvuga niwigeze kuvuga ati abanyarwanda nibatera bavuye muri Kongo natwe tusohoca he mu Kirundo. Burya hajya muri Kongo bo baramaze kudutera. Sibyo? Kubera igitero cya mbere kugenda kubwiye ko bamaze kudutera bavukiye muri Kongo. Ibibazo byose byagiye gutangura cyane neza kuva aho Burundi bugiye gufashiriza Kongo. Sawa. Uno munsi batangiye gucyoza kandi bakora cyoza direct. Urwego supreme. Bisigura yuko nka twebwe turi ku mbuga twamaze kwinjira mu ntambara. Kandi bajya batipe kubanetwariza n'amasegonda ye. Kwera bo bafise ikinyoma. Niyo namubwiye ati ibi uri kuragira ejo hirya ejo nibyagira ingaruka ku Rwanda ntimuzovuge ngo nta warning twabahaye. Niyo mpamvu rero abarundi turabantu bita abanyamahoro. Nizo nyigisho twebwe twigishijwe na Petero Nkurunziza. Nakuri yatubwira ati niyo mpamvu abarundi baramukanye amahoro cyane. N'ubugenda mu bitaro umuntu ari mu iserumu wati namahoro avuye ko ari amahoro voilà namahoro kubera ko abarundi abaki abanyamahoro. Yes. N'umuntu abagomba apfe umuramukije ati namahoro abarundi n'abanyamahoro. Urabyumva? Ikintu rero kigomba kubabaho nibo nyene umuriro bawucanye. Niba ariko barawatse iyo umuriro uwicaniye uba ufise kime yo kuwota. Nivyo urabyumva? Nta bucuti mfitaniye nawe. Ufite jewe ndiko ndumva arangaje yiwe atiko umuntu agerageje kurabasa imbizi iyo content nimba ari abantu bataravye ikiganiro bikano twunda gukorana nta n'umuntu notuma kuraba kuba jewe nashaka je n'umuntu yabimpaye nawe nambwete ibintu vyo mugabo cyo kubiraba mbwira iminota yabivugiye mukora ni ibintu atanu umuntu nobwira ati genda birabe wandiko mvuga ikiganiro we twakoranye umuntu bamaze kuba bakurondera uko nka madiri sinibaza ko pulo mu mariho woca wihindukiza kandi none no kwihindukiza none d'abord umujama yaranterefonye sinamwitaza twashaka kwerekana ko donc yumvisha bwo n'abarundi ko ibyo uvuga ari ububeshi kugira ngo oya ero type we bahabereye imbwa we namba yibaza yuko simbiza ari umwana muto kuri Twitter aho yanditse yuko ngo azopost y'ama na video namurongikiye sawa okay urabyumva mugabo ni n'amastrategy bajya bo baratojwe izi ntambara zo ku mbuga barashobora kuraba ati burya simbizi niwe mutwe w'ibi byose nireka tumwagirize yuko ari waduha makuru sivyo hama ubutegetsi bw'i Burundi buce bumufata. Urabyumva? Kubera bo mu mitwe yabo bibaza yuko ubutegetsi bw'u Burundi bukora nk'ubwo mu Rwanda. Urabyumva? Jewe waraseka n'umuntu yabimpaye. N'umutegetsi yambaje ati ibi nibiki. Urabyumva? Arabimbaza ati what is this? Wewe? Cyambwa ati nawe birabe neza. Cyambwa ati hanamaze kubibona. Aba tipe baratojwe. Ni mipango. Urabyumva? Ico nakoze izi audio zose nacenda zimurungikira niwumviriza ivyo namubwiye no mujamo. Urabyumva? Namaze kwa gutelefona n'umutipe ari muri Etats-Unis umugenzi. Ngo Jessica yagutelefone ati namubwiye ati no je nimeruka namutelefone kare ndamubuza. Kumbe rero tipe rero yacagira yari live yari direct. Yagenda mu kiganiro. Yashakora ikiganiro. Antelefona mu kiganiro. Urumva? Sinamwitaba. Kora namaze kubona ati uyu mujama ni mipango. Urabyumva nivyo yo barimwo. Urabyumva? So tout simplement ku telefona ace kugira iki ivyo naco bitwaye. Mugabo ibigomba bibe ku Rwanda azobisupport kandi azovyashyume niwe yabivyukira azovyakire twebwe numva nibo nyene baduhamagaye twitavye yaduhamagaye jewe nukuruka Imana nta munsi numwe nari bigeye nibasira ngo ndiko ndavuga ibi nibi mugabo amakuru ndayafise
urabyumva kuri no mu bantu bavuga amakuru nka kano kazi nako nyene warukazi yeah ko Premier Dame mu Rwanda yitwa mu rutobago wapi waruka telefone umuntu wese afite telefone ngani yandike kuri Google yandika ati mu rutubagwe uko nyene bagwe mu rutubagwe wiwe okay none jewe ndavyanditse none yiyandikiye namwe telefone yiwawe none ni jewe none ega bo baduhamagaye ebo niwe baduhamagaye none eba cameraman nufite smartphone nga basi nuvuge ngo ni ibintu basi ngo je ngo na setting vyiyandikire basi yo nyene nga sinaba oya vyiyandikire mu telefone yawe kabisa uvyandikire wewe siyo mie yaha ntabavuge ngo je ngo ndiko ndatukana oya je niyandikiye harabavuga ngo simbizi ngo yakaratukana sivyo okay tura internet yawe uje kuri Google wandike mu rutubagwe ni izina sawa atari izina ntitazirano kandi iryo tazirano riba rifise impamvu yari hawe byavuye urabyumva kandi yakuriye mu Burundi ni izina ashobora kuba yaherewe yagitwe i Burundi kugira arinde yitwa iryo zina riba rifise impamvu ibaze rero nk'ubu abanyarwanda baciye bavuga bati reka tu expose ivyabera mu Ngagara byose bikwezwe nande na Jay Skizo ejo yezo azivuga abarundi ngo nuko kandi twebwe turimwe turi abanyamahoro namubwiye ati bireke namurunke inbox amaudio urana ko je ntaziplayinze nga kandi umubwira nta nuko namubwiye nabi namubwiye ati bireke namba ubona yuko iswingi yawe rugutuka aba bagwaye amahera nubundi bababwira ati bana je nabuze amakuru yabo bantu reka ntukaba abatunga eka ndaba hari ngorane tumutunze hari ngorane mugabo kugenda kugwego twubaha twese kugwego minyoni oui nagutelefone sanga pejo wantelefonye je crois reka ndabe neza na sinihende telefone yande nimba bayiroze igenda kubwira ati je nafise ikintu nkeneye kubwira abanyarwanda wantelefonye 20h27 aho oyo no bari bageza kundungikira ibyo bihe kandi byaye bwabona kandi nako nabangutse hari umushefu w'umugenzi ambwiye ati ibi nibiki ndamubwira ati uko nuko dusamaza reka tugende rero ko bahisemwe kubisomborotsa sivyo hamalo type agace yibaze ko giye ushobora kunyexpose cyandambwiye ati wampamagaye ndaje ibizokurikira biga nkena murunki muri audio azovyaswime kandi azona vyemange Uburundi n'igihugu u Rwanda n'igihugu ikintu duhurije ko ni frontiere gusa dusangiye Uburundi ufise histoire yabwo u Rwanda ufise histoire yabwo u Rwanda n'aba president babiri baherere bavuga gute na transition yibaho mu Rwanda na guhana ubutegetsi bubaho mu president Jacques Rukunda apfuye niko bimeze none ninde urigero ubona ngo ngo president ngo barabisikana habiwaki urabyumva nuko rero bigomba kumera nuko bigomba kumera uno munsi nibashika yuko histoire yabo tuyandika ukwiri tutayandika tu histoire yabo irandikwa tandikwa amateka yabo arandikwa n'amabanga yabo atandikwa araseswa ibizoba ku Rwanda ibigiye kuba ku Rwanda bazogendera gusaba imbabazi trotari bitagikunda kandi byakwezwe n'umuntu abifata nka blague ibaza ngo ni mikiro urumva ari ukuntu abantu bamwe bari barihaye monobwati ndakunda kuvuga yuko bihaye monopole bibaza yuko bonyene bafise uburenganzira bwo kuvuga hari abantu bari bazi yuko ari bonyene bashobora gutwara hari abantu bonyene bari bazi yuko ari bashobora kubabesha amakuru hari abantu bonyene hari abantu bari bazi yuko utuntu twose ari bo gusa ari bo kuba ba influencer ari boja ku mapancarte hari bo boja ku ma televiziyo urabyumva ariko basanga ntibikunda
bari bazi yuko hari n'abandi bibaze ko ari bo bonyine bafise ijambo naho ucubona faiblesse yabo bagira baragerageje barayikomeza ukuntu aho usanga nakubwiye ko bakusanga bakora muri za Facebook bakora muri za Google zande nibo bafasha guverinoma yabo gusinyara mugabe ivyo ko twamaze kubimenya natubwo turagishikana muri guverinoma komisa nabo n'iki gikurikirana ico kintu urabyumva so niyo mpamvu rero ubu ivyo tugomba dukore kuye nyene batanguye badutyoza bazi yuko natwe batamunwa dufise umunwa wacu barawubona namaze kubona neza yuko ivyo bariko barakora babitumwa n'abayobozi babo kandi bo babishize hanze muribuka utwara ribe ivyo yavuze muribuka General Kabarebe ivyo yavuze bafise n'undi mu docteur yitwa Bizimana afise ibintu yamayigisha nyene ugasanga histoire yacu ariko arayivuga uko itanditse turaneza yuko bobo umudocteur n'umuministri afise atwara gushiranga ubumwe bw'abanyarwanda so bayobozi b'u Rwanda mwaraduhamagaye turaje kandi mutwakire